kuba turi ngaha tukaba twasanze kandi muri amahoro tugasanga muri abahizi n'iterambere n'imikomere amashyi nk'uko musanze mubizi nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi General Major Evariste Ndayishimiye yarabemereye yuko indongozi zitegereza kuba hafi yanyu mu bikorwa by'iterambere rusangi no mu kwereka intumbero leta ifise mu iterambere. Uno munsi rero yaturumbitse ngaha kugira ngo tuhagere tuze kuraba ingene vyifashe haba ku bijanye n'amahoro n'umutekano, iterambere n'imibano. Uko twabibonye rero tuza kubavuga uko twababonye. Ino ntara nziza ya Muramvya iratekanye, twikomera amashyi kubw'amahoro twiboneye. Iterambere sagaseseshwa rumuri n'imirare namwe imitumba mu gico mubivuzeko nimwe kwivomera abashiga yemwe ibi byose byavuye mu maboko yanyu. Iyi mirima ishajije, izi nzu nziza tubona, ibi biti byiza tubona byavuye mu maboko yanyu. Cyo bituma rero tugomba kubatera intege tubabwira ngo komera ku muheto, iterambere ntirisubire inyuma, ahubwo tuguma dutera imbere gusumba. Murabona uno munsi twaje kwiyubakira ingoro y'umutumba aho tuza turahurira kugira ngo tuyage nyine iby'iterambere, duhane intumbero maze tuje mu nzira imwe. Twiciriye n'ibarabara rishika kuri uwo mutumba, kuri iyo ngoro, mugabo kandi bizobananya no mu ngo zacu. Ibikorwa rero tuzotorebananya kuko ibikorwa by'iterambere rusange ritumva ko rikongera rikatugarukako. Uramatari yavuze ikijyanye n'amatara. Amatara ntiyoroha haca hatari ibarabara, azobwira ko n'amazu meza aba yubatse kugira ngo bashobore kubona ko hariho abayakeneye bazoyakoresha. Tuzobishikiriza rero kuko turabona yuko bikenewe. Nako ndavuga rero nti ayibarabara turibandanye maze rishike na hariya ku mitumba hose, maze ibirimwa vyacu turonse umusesekara ntituzorinde kwikorera ku mutwe tujana hariya, bizohore bitwarwa n'amamodokari ashika ngaha ku mitumba yacu. Mbere binakenewe murabona ko dufise umwimbu mwinshi, tuzoshobore no kubihingurira hano y'amatara amaze kuboneka. Rero murumva yuko kubandanya bino bikorwa byo gucamba barabara no kuyubakira inyubako rusange zizodufasha binakenewe. Ikindi nabamenyesha nuko nyenicyubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi abahamagarira gutekana, tukaja mu matora dutekanye, maze muri urwo rugendo rw'amatora turimo tukagenda tubana neza mu budasa bwacu, kandi umwe wese akamenya yuko mugenzi we n'ataco baba bari icyo badahurizako atoca atsindaho. Hanyuma kandi tukamenya yuko mu gihe cy'amatora iterambere rirabandanya, kandi noneho ibihe by'amatora bidufasha kwitorera indongozi zizodufasha kubandanya rya terambere. Ni nacyo bituma rero tugomba kumenya yuko ubuzoza tubwira ngo nta cyakozwe tuze tumwamirire kure, kuko yoba ariko aratwibagiza ingufu zose twakoresheje mu guteza imbere igihugu cyacu. Iyi mirima, aya mazu, aya mabarabara, ibi byose turabibona, ntihagire uzodusinziriza ngo nta bihari, kuko byo bava dusanga turiko turavyonona tugatera ibuye aho twateretse igisabo. Ico rero tuciyamirize rwose, twame twibuka ko dufise aho twavuye, aho tugeze niyo turiko turaja. Kanatsinda murazi ko dufise imbonakazoza rero yacu, niyo turiko turagana murago turafise aho tugeze. Rero aho tugeze tuhashime, nitugaye kuko binashima
bituma utongerwa n'Imana ntibikunda. Rero nkaba nongeye kubashimira cyane ko mwaje kudusanganira, nkengurukira buramatari w'intara yacu nziza ya Muramvya n'abo bakorana, nkengurukira umucegera cy'umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu, mwaje kwifatanya n'abenegihugu mukadusanganira tugahimbarwa. Imana ibahezagire cyane kandi murabahinzi mw'iterambere. Abenegihugu nibo baje inyuma gutya batabonye ko murabahinzi. Tubifurije kuroranirwa no mu kubandanya mutera imbere. Murakoze, tugira amahoro twese.